Ndabahaye mwiriwe mwese bakunzi ba Burundi News Publication, nizeye ko muri benshi duteramanye mu ijambo rya jambo mu buzima bwawe. Uno munsi muri ijambo rya jambo dukura muri Mariko ikigabane c'icumi kuva ku karongo ka 35 gushika ku ka 45, ndi kumwe na Patiri Onesphore. Kaze Pati. Murakoze cyane. Ego. Naho nameze nk'igimanga mu kuvuga izina ndabazi Pati, ariko abandi nibaza ko batabazi, mwo kwidondora. Ndi Patiri Nsengiyumva Onesphore, nkaba ndangura ubutumwa muri Mutanga Sud. Ego, murakoze cyane, turasubiye kubashimira ko mwemeye kwitaba ubu butumire. Reka rero nkuko tubimenyereye tubanze gusoma ijambo ry'Imana. Yakobo na Yohani aribo bene Zebede baregera Yezu bamubwira bati, mwigisha, twifuza ko tugirira ico tugira tugusabe. Arababaza ati, mwifuza ko ndabagirira iki? Nabo bamwishura bati, twemerere ko twokwicara umwe iburyo bwawe uwundi bubamfu bwawe mu buninahazwa bwawe. Yezu ababwira ati, ntimuzi ico muriko murasaba. Murashobora kunywa igikombe nimirije kunywa canke kubatirizwa ibatisimu nimirije kubatizwa? Bamubwira bati, turabishobora. Yezu ababwira ati, igikombe nimirije kunywa muzokinywa, kandi nibatisimu nimirije kubatizwa muzoyibatizwa. Nayo ibyo kwicara iburyo bwanje canke ibubamfu bwanje ukubitanga si ivyanje, ariko harubiha ababiteguriwe. Abandi 10 bavyumvise baja mu byo kugirira umwikomo Yakobo na Yohani. Yezu arabakura babwira ati, murazi ko abitwa ngo batwara amakungu bayatwaza igikenye, kandi ko abakuru bayo bayakandamiza. Ariko muri mwebwe suko, ahubwo uwushaka kuba mukuru muri mwebwe arababera umusuku. Uwushaka kuba uwa mbere muri mwebwe nawe abe umushumba wa mwese. Nkako n'umwana w'umuntu ntiyaje ngo bamukorere, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubuzima bwiwe ngo abere incungu benshi. Reka duhere kuri aba bagabo babiri bene Zebede bariko baripanga Pati. Yezu ubwa mbere tugiye kuraba neza ikiringo bavuzemwo bahereje igisabisho cabo, igisabo cabo ni gihe Yezu yari karaduga i Yerusalemu. Kandi ni muri ca gihe Petero yarahejeje kuvuga yuko ari Mesiya, ari Kristo. Yezu nawe akemera ko iyo nyisho ya Petero ari yo koko. Bace bumva rero Mesiya bari bazi mu bwuzure bwa kera, Mesiya bibaza mu nyigisho bari baronse, baca bumva ko aje kubogora ingoma ya Dawudi. Rero byarumvikana yuko bipanga. Urumva baripanze. Mugabe inyisho atanze niyo icitangaza. Avuga igikombe agiye kunywa, avuga ibatisima agiye kuronka, akagira ati ivyo muriteguye kubironka namwe. Mbega ahantu hashaka gusigura iki gikombe ni iki? Iyo batisimu turazi ko yaronse batisimu muri Yorodani na Yohani, ashaka kuvuga ni batisimu isanzwe. Yezu mu gutanga izo nyishu ubwa mbere dutahure yuko atanebaguye igisabisho cizo mvukane zibiri, mugabo ameze nk'utumbereza icifuzo cabo. Kuko mu gusaba ubwo bukuru bobo, mu gusaba ubwo butegetsi, mu gusaba kwicara iburyo n'ibubamfu bwa Yezu, bobo biyumvira ubukuru bwo ngaha ku isi, biyumvira ubwo butegetsi mbere bari basanzwe banamenyereye, bifuza kuja hejuru y'abandi, kugaba abandi. Mugabo rero Yezu mu kubatumbereza muri iyo ntumbero y'igikombe, muri iyo ntumbero y'ibatisimu, ashaka kubereka bwa bukuru buhagaze mu kwitanga. Kuko turibuka neza n'igihe yoza ibirenga bigishwa biwe, yarababwiye ati, murabonye jewe mwigisha na mukama ico ndabakoreye, namwe genda mugire gutyo. Rero yashatse kubereka yuko niba bifuza ubukuru, azobabera akarorero k'ubwo bukuru, ko ari ukwitangira abandi. Igikombe n'igikombe c'ikarisi no kuvuga amaraso azosesa ku musaraba, hanyuma ibatisimu no kuvuga nogera ni nk'imanga y'amagorwa azocamwo, azokwinjiramwo. Rero mu kubabaza gutyo rero yashaka gutumbereza ico cifuzo cabo c'ubukuru, ingene ubukuru bubwirizwa kumera, mu kubibutsa yuko kwifuza kuba umukuru no kwemera ukitangira abandi.
niyo ntumbero rero ya Yezu, nibwo bukuru Yezu ashaka ko umuntu yokwifuza. ubukuru bwitanga no kuvuga iki umukuru hoho ninde yo kwitanga gute yo kwitangira abandi gute umuntu mu bisanzwe ubwiwe n'impengamiro ziwe ko agira ibyifuzo mbere akagira ibyifuzo byiza akifuza no kuba mukuru hagati mu bandi, biri muri kamere ya muntu. Ariko kandi Yezu mu kubereka iyo nzira yo kubamwo mukuru ashaka gutumbereza ivyo vyiyumviro vyacu, ivyo vyiyumviro vya muntu. Twibuke yuko Yezu mu kuza yaje kutubera inzira, yaje kutwereka ingene ubuzima bwacu twobugenza, kuko natwebwe muco Imana yaturemeye, muco yaduhamagariye, yaduhamagaye nk'abantu bavukana, aduhamagara mu muryango w'abantu, muga abantu bamagiriranire. Mu kugira rero umuntu agira ico amariye abandi harimwo kubitangira. Rero Yezu mu kubatumirira kugira nk'uko nawe azogira, azi neza ko ari cyo yatorewe, ni ukugira ngo atumurikire natwe tubone mu muhamagaro wacu icyo duhamagariwe, ko duhamagariwe kwitangiranira, kurinda ivyo vyose bigoye kubw'Imana no kubwa bene wacu. Natwebwe rero ico nico Imana yaturemeye. twe kwihebera abandi gute nka jewe Donate je no kwihebera abandi gute? Ubwa mbere n'ikiganiro kuragirisha uri kurihebera abandi, kuko hari ibindi byinshi wari kuba urimwo kumbura umuntu yogira ngo nakazi kawe, nico kibanza wabwirizwa kuba urimwo, mugabo kukibamwo nkuko wabwirizwa kandi ukabikorana umutima wumva ko ari ukugirira neza abandi, haba arimwo kubihebera. Nk'umuntu usanga afise imirimo n'iriya, niba ari udandaza akagerageza kwitangira abandi, akabikora mu bugwaneza kandi akabikora kugira ngo urondera icyo asuma irya nino akironke, kandi akironke atarinze aracumukura, cyangwa ugasanga yagiye gushiramwo n'ibindi bitari byo, amanyanga, ukubesha, ukuduza ibiciro, yemeye agaheba ivyo aba ariko aritangira abandi. Umwarimu aja kwigisha abana akabigisha nyakanyamuneza, akarinda ibibuze mu buzima bwiwe, vyo mutumye agira ati reka ndabikore bimveko, akarinda ivyo vyose akabikora agira ati abana b'igihugu bamenye, abana b'igihugu baronka ubumenyi, ejo bazogira ico bavuyemwo, kandi akabikorana uwo mutima wumva ko ari ukwitangira abandi, uko niko kwitangira abandi. Muri make ni ugukora ico umuntu ajejwe, akagikora arondera ko abandi bamererwa neza, kandi akagikorana umutima wifuza ico nyene, kandi ukifuza kuninahaza Imana. Ni ukuvuga yuko ku bisanzwe aba basaba kuba iburyo canke ibubamfu bwa Yezu, ku bisanzwe birumvikana ko bumva ko biryoshe kuba ubaye hafi y'umukuru, uronka icubahiro nk'ico aronka. None kwitangira abandi twategerezwa kumva ko kuba umukuru w'abandi atari ukuba kuronka ivyubahiro gusa. Yego, mu bisanzwe nk'izi mvukane nyene twese turabimenyereye, turabibona. Uwitwa umukuru hariho inyungu abafise, arabafise icubahiro mu kibano, yiyunguruza bitagoye, aba ahantu heza, abafise n'abamucungerera umutekano, n'ibindi byinshi. Uko niko duheza tukabona ubwo bukuru, ubwo butegetsi. Hanyuma aba bantu kurondera ivyicaro, biri muri kamere y'umuntu, ivyo vyose biratuma umuntu arondera ivyo vyicaro. Mugabo ubukuru nyabukuru, ico cicaro umuntu yicayemwo, kumva ko agikoresha kugira ngo asukurire abandi. Niba ari icicaro c'umucamanza, uca urubanza udaciye urwangondagonde. Niba ari icicaro c'umukuru w'umutumba, utunganirize abo ujejwe bakwituye, ubakire, kandi atawanja wangura, atankunzi, ata bintu byo kurondera inyungu ziwawe birimwo, mugabo urondera ko utunganya ibintu uko abantu baheza bagatunganirwa. Niba unarongoye n'igihugu, ico gihugu urongoye wumve ko umwitwarariko ubwirizwa kuba ineza yabujejwe, ineza yaburongoye, umwitwarariko ube ko ubutungane busasagara aho ujejwe, urukundo ruhaba, amahoro ahaba, ugize ico agowemwo yakigwa kandi akumvirizwa.
kandi akagenda atunganirijwe. Ubwo rero nibwo bukuru Yezu aduhamagarira kandi bwitangira abandi, mbere n'ubukuru bushika no ku rugero gukwanka kuko utitwararika izo nyungu umuntu afise, akitwararika inyungu z'abajejwe. Ubwo rero nibwo bukuru nyabwo, nibwo bukuru bwa Yezu, kandi ntabitubwira Yezu, ntatubwira ingendo, ntatwereka indinganizo ngo be biheze. Ni naho yaciye ashima rero kutwereka ingene bigenda kubera ineza y'abantu, kubera urukiza rwabo, yemeye agaheba nogira n'icubahiro cyo mwijuru, ubwo ni nahazwa bwo mwijuru, akaza gusa natwe ngaha, kandi akemera amagorwa. Yemeye kuba mu kibanza c'ugowe c'umusuku, kandi hari ibindi vyashoboka. Iyo niyo nzira yahisemwo, kuko niyo nzira yabonye igirira neza abandi, bazanira ubutungane, bazanira amahoro, ibazanira ineza, ibazanira kubaho biyumva kandi ubuzima bwabo bwagukiwe. Ku murongo wa 40 Yezu arabemerera ko ivyo bintu byose bishoboka. Kumbure bashobora kunywa kuri ico gikombe, bashobora no kuronka iyo batisimu yiwe. Ati mugabo ivyo kwicara iburyo canke ibubamfu sije ndabitanga. Mbega vyantumye nibaza ububasha bwa Yezu burafise aho bugarukira canke karagabuye muri buryo butatu bwiranda nkuko bisanzwe. Yashatse kuvuga iki kuri iri jambo? Mu ndero yagiye arabaha nk'abigishwa biwe, yarabona neza ko ari bari kategurira kuzobandanya igikorwa cyo kwitangira abantu yari yatanguye. Rero mu kuvuga yuko ico gikombe bazokinywako, ibatisima zoyibatirizwamwo, ubwa mbere nukwemeza ko ubuzima bwiwe yaje guha abantu, nibo ba mbere bo kuburonka buciye muri iyo nkuka atanze ku musaraba, mu kwemera gupfira abantu no muri uko kugorwa menshi kubw'abantu. Hanyuma rero bamaze kunywana nawe, bamaze kunyurwa n'ubwo buzima bwa Kristo niyo nzira ya Kristo, nabo bagaheza bakayifata. Kandi noneho ijambo ry'Imana turibandanije, turabona ko kuko banyoye kuri ico gikombe, turabona ko babatirijwe muri batisimu mu gusangira ukuba abamaratiri nabo, nkuko na Yezu Kristo yemeye gupfira abantu. Hanyuma iryo jambo ati ibyo kwicara iburyo n'ibubamfu sije ndabitanga, ariko hari ubitanga akabiha ababigenewe. Ubwa mbere si uko ububasha bwa Kristo bwa Yezu bufise aho bugarukira, mugabo ni ya magiriranire ari mu butatu bweranda, aho data ari we ahamagarira abantu ubwo buzima buzokwamaho, akabugabira abo bantu muri Yezu Kristo no kubasha bwa mutima mweranda. Rero Yezu aha asa n'ubuguruye amaso, abereka yuko babwirizwa kuba abana ba data, ko Yezu yaje kutwibarukira data muri uko kwitanga mu bubasha bwa mutima mweranda. Rero si uko ububasha bwa Yezu Kristo bufise aho bugarukira, mugabo Yezu Kristo nugira ngo yerekane ya migenderanire idacika mu gikorwa c'icungurwa ryacu hagati y'abatatu beranda. Icumwe akoze kiba gikozwe na bose, nubwo hari uwo tubona tucitirira. Ego, kuko rero bo ntibatandukana, ntibatana mu ndagano, kandi ishaka ry'umwe n'ishaka ry'uwundi. Hanyuma ikindi naco twokwibaza tuti none hari ababigenewe n'abatabigenewe. Ego nico nagira ndababaze, avuga ati ababiteguriwe. Nukuvuga ndashobora kuba ndiko ndapfa nabi ngo ndiko ndakorera ijuru ngasanga byo kuri sinabigenewe. Ego rero umuntu atasomye ijambo ry'Imana ryose agafata nkako yohuba. Kandi turazi yuko hari n'inyigisho nyinshi zihari, hari abavuga yuko abagenewe ubwami bw'Imana ari babandi 144 twumva mu byahishuriwe umutumwa Yohana. Hanyuma ku buryo umuntu yohava akibaza ati none jewe nanje ndi mu babihishuri, ndi mu babigenewe, mu babihamagariwe cyane. Ugasanga umuntu araho byagira ati ndabye abantu bamaze kwitaba Imana, ndabye nabo eklezia twigisha ko araberanda, abo bararenze sindimwe. Umuntu gaje usanga aracitse intege. Mugabo neza na neza twumve ko Imana twese yaduhamagariye mu kuturema ubu buzima budahera. Aka kanyamuneza k'ijuru turiko turumva muri ivyo kwicara iburyo n'ibubamfu bwa Yezu, no kuvuga no gukikiza Yezu nk'aberanda, tuzoba turi mu ijuru. Ico rero umuntu wese yaragihamagariwe, kuko tugerageje no kwiyumvira, nta Mana yari kurema abantu baremeye kugorwa, yari gufumireka kubarema. None inyungu ifise muko abantu bagorwa niyi,
ugiye kwiyumvira n'ubwenge usanga atayo, ariko kandi ugiye gusoma n'ijambo ry'Imana usanga twese twarabihamagariwe. Mugabo rero kubigabana ni ukuvyakira, kuko Imana iduhamagaye turitaba. Utitavye nawe nako umuntu yogira ati none utitavye nawe biba bivuye kurinde. Imana ntakitagira kugira ngo itwereke ko ari iduhamagara, ikatwereka ko ariyo irimwo ubwo buzima n'ubwo buhigwe. Mugabo kwishura ni mwidegemvyo wa muntu. Rero abo babigenewe nabo bazokwemera mu mwidegemvyo wabo, bakegukira bakitaba umuhamagaro w'Imana, bakagendera muri iyo nzira Yezu Kristo yaduciriye, kuko atubwira ko ari we nzira, ukuri n'ubuzima. Abo rero nibo Yezu ariko aratubwira babigenewe. Muri make ni twese twabihamagariwe, mugabo bikazotorana abazokwitaba uyo muhamagaro. Niyo ngabirana Imana ishaka kutugabira. Ni gute none uwo muhamagaro dushobora kuwitaba canke tukawuca ku ruhande ntituwitabe? Ntibigoye, ni ukugendanira Yezu Kristo yatubwiye ati ukeneye kuba umwigishwa wanje, ukeneye kuba uwanje, naza nkurikire yikorera umusaraba wiwe. Inzira rero dushikana mu kwitaba uwo muhamagaro, kandi twibuke ko atari ukuvuga ngo sabwe nk'uko ukwitaba umuntu, kuko mbere niyo sabwe urashobora kuyivuga cuma wicariye ngaha. Ukwitaba umuhamagaro nuko ku munsi ico ubona gishimisha Imana, ico ubona kigirira neza bene wacu, umuntu acitangira. Uko niko kwitaba umuhamagaro w'Imana. Kandi umuntu yogira turi bantamagara, mugabo ivyo dukeneye vyose kugira ngo twegeranye ingoga zo gushobora kurangura ico Imana iduhamagara, naho kubw'umuntu bitoroshe, Imana yarabiduhaye. Habasigaye ko twemera akaba ari byo bitugenza. Eko ndiko ndagerageza mfatiye no kunsiguro mutanze ingene ubutatu bw'iranda butunganijwe. Yezu ariko arabereka yuko nawe nyene afise ivyo ajejwe nahagarukirize, mugabo kandi akaba yanavuze ati ukuba umukuru ni ukuba umusuku w'abandi. Ni ukuvuga uko twabwirizwa kwitunganya, nuko no muri uko kubaho kwacu twese, umwe wese yategerezwa kubaha uwundi mu vyo arimwo. Uko ubutatu bw'iranda butunganye kuko nta muntu abutunganya nk'uko umuntu yotunganya ibikorwa hagati y'abakoresha, mugabo uko ubutatu bw'iranda butunganye butunganye muri iyo ngendo yuko data ari watuma mwana, kandi iryo shaka rya data niryo rya mwana, kandi uyo data bari kumwe na mwana bagatuma mutima mweranda, kandi igikorwa gisanzwe kiboneka kizwi. Yego rero uko gusangira ico gikorwa mu mutima umwe c'urukiza rwacu, Imana yashimye kubiturangira ko natwebwe inzira. Yego kuko ngerageje kumera nk'uzirikana gose muri ivyo by'ubutatu bw'iranda, burya data ni data kubera mwana, mwana ni mwana kubera data. Urukundo rw'abari rwo mutima mweranda nubwo rukundo kuko ari data na mwana barukundana. Gutyo rero natwebwe bakaturangira mu kuturema uko Imana yaturemye turi bamagiriranire. Umuntu umwe ntiyikwira, yamakeneye uwundi. Ego yaturemye dutandukanye, iduhunda ingabirano zitandukanye, nogereranya n'amashugwe umuntu ashira nko muri vase, kimwe dushiramo amashugwe ugasanga afise amabara atandukanye. Ibara rimwe ntiryobera aho hantu bashaka gushariza, mugabo amabara menshi ari muri iyo vase niyo atuma aho hantu hasa neza kandi ayo mashugwe agira ubwiza. None natwebwe Imana yaturemye tutikwiye, mugabo ituremana ingabirano jewe yampaye, we yaguhaye, aba yabahaye, gutyo gutyo. Mbere ni ikiganiro cotubera n'inyigisho. Turabazanya ibibazo tukishurana, hakaba bariko baradufasha gufata aya majwi n'aya masanamu, ikiganiro kiradushikira ari ciza. None mu buzima bwa misi yose nuko hariho abaganga, hariho abacamanza, hariho abadandaza, hariho abasukura mw'ibarabara, umwe wese n'ingabirano Imana yamuhaye. Rero uyo wundi turamukeneye kugira ngo tubeho neza, tubeho tworohewe, kandi nabo bandi barankeneye kugira ngo izo ngabirano zanje zibe zisharize umuryango w'abantu.
tumaze kuba abakristo ho bikaba byiza gusumba, kuko inema y'Imana iradufasha ahubwo gutahura ko jewe ndi ngirakamaro, uwundi ari ngirakamaro, mugabo ako kamaro kagira ico kadushikanye ko igihe twemeye kukagiriranira no kuba mu bumwe. Yego, naho rero duca dusana bwa butatu bwera. Naho tuca twumva nuko n'ubu busuku bw'aba abatugira imbere, abaturongoye butegerezwa gushigikirwa pari. Yego, aho rero noshima yuko twoheza tukagira itandukaniro ry'icicaro n'ubukuru canke ubutegetsi. Yego, nivyo turazi ko ubukuru bwose ubwo butegetsi buva ku Mana. Umuntu rero arashobora kubwicaramwo akiyicarira nyene mbaye babandi akadibama, akaryoherwa niyo ntebe yicayemwo, akaryoherwa nuko abantu bazi ko ari umukuru, mugabo ibikorwa vyiwe ntivyerekana ico cicara afise. Muri ico gihe nta bukuru aba afise, aba afise ubukuru bwo mw'izina mugabo butagaragara. Kandi ubwo bukuru, uwufise ubukuru arashobora kurangura ubwo bukuru adafise icicaro tubona twemera. Dufatire ku karorero nko ku muntu usanga akora nko ngaha, natanze akarorero ngira mvuga akantu gato, umuntu usanga asangiye imirimo n'abandi, akumva neza yuko abo bandi ategerezwa gukora umurimo we kugira ngo boroherwe muri uyo murimo nabo baheza bakarangura. Niba arunguruza abantu agira ati ndabatware neza mbanguke bashike kugira, uyo muntu n'umukuru. Yego, hanyuma ukabona umuntu ngaha dufate yari kararengana, ipine ry'imodoka riramutobokanye, hanyuma ukagira uti ntavyo yoshobora, ukagira uti ndagufashe, ukamufasha, ugahagarika n'ivyo wakora, nta nyungu bironderamwo, nta kintu na kimwe ushaka, mugabo ukagira uti jewe ko ndabishoboye kandi mbona atavyashoboye, reka ndamufasha. Ubu baye umukuru nk'uko rero Yezu ariko arabitwereka. Hanyuma kubijanye n'ivyo by'ubutegetsi, abari imbere yacu tuzi bahashizwe ni mu buryo butandukanye, uramatora, urukugenwa, n'ibindi byose bishobora gufata iyo nzira idushikana kuri ivyo vyicaro. Abo bantu barabwirizwa gushigikirwa cane, kuko no mu Kirundi bavuga yuko umwamagirwa n'ingabo. Rero umuntu yama uwo mukuru arakeneye ko dusangira gutunganya ivyo abajejwe, arakeneye abandi mugabo kandi natwebwe turamukeneye. Duca tugaruka muri ca kindi cyo kumva ko turi bamagiriranira. Umwami atagira ingabo atewe ntako yoheza ngo atabare igihugu canke ubwamashinzwe, mugabo n'ingabo zitagira umutwara zicika impesa mu Kirundi, zirabura utunganya n'utanga amategeko, ugasanga zirashwiragiye. Duca twumva rero ko bwa bukuru bumaze kuza, tukumva ko twoburangura mu kwiheberanira no mu kurangura neza ico umuntu ajejwe, duca duheza tukaba muri bwa bumwe rero. Murakoze Pati, muriko muduhaye amajambo meza cane, ko twumva yuko turi magiriranire aho turi hose, no mu gutunganya ivyo tubamwo, no mu kugamburukira abaturongoye, canke no mu kugamburukira abo tugira imbere. Ego, murakoze cyane. None muri iri jambo rya jambo ry'uno munsi twosigarana iki? Icambere jewe numva iri jambo ryo dusigarana nuko tworushirizaho guhinyanyura ingene dutahura ubukuru. Kuko Yezu aza tubera umuco, araza tubera umuco akatwereka ingene twokwiyumviye n'ingene twokora nuko ingene twokwigenza. Twosigarana ugutahura ko ubukuru atari ivyicaro, ubukuru atari ubutegetsi, mugabo ubukuru ari ukungene umuntu yitangira abandi muco ajejwe, kandi noneho ntawe buri cajejwe. Yego, nico numva ca mbere umuntu yoheza agasigarana. Ica kabiri umuntu yosigarana nuko Imana yaramugenye muri iki na kiriya, ikamuha iki cicaro. Imana yarakugenye kuba umukuru w'igihugu, yarakugenye kuba umushikiranganji, yarakugenye kuba umushinga amateka, yarakugenye kuba umukuru w'umutumba. Ivyo nivyo dushoka tubona, kuko ibikorwa by'abo bantu
turabikeneye cyane gose. Hariho ukuba serugo, ukuba inarugo, ukumusaseredoti, ukaba ujejwe na biriya, ukaba uwihebeye Imana. Ivyo byose novuga ko ari ivyicaro twaronse. Rero ubukuru nukungene tubikora neza, n'umutima tubikorana. Umva rero ko abikora birashika ugasanga umuntu ntaramenya Imana muri ubwo buryo muri ico gihe, mugabo kumva ko yo bikora ku neza ya bene wabo, akabikora kugira ngo bene wabo batunganirwe. Uyo rero niwe mukuru w'ukuri, niwe mukuru w'ukuri. Amaze kumenya Imana, aho amaze kugira ati iki nico Imana isaba, nico kininahaza Imana, gusukurira bene wacu no gukora ico njejwe neza. Uyo rero abariko ashikira mbere na gwa rugero rw'abagenewe kwicara iburyo n'ibubamfu bwa Yezu. Turabashimiye cyane. Reka dushimire n'abadufashije gutunganya iki kiganiro, dushimire namwe bwe mwese twari duteramanye, tubifuriza kuguma muroranirwa, gutunga mugatunganirwa mu vyanyu no mu banyu, no gutunganiriza abandi aho muherereye, kugira ngo twese tubeho neza kandi twumva ko dukenerani, turi magiriranire. Naho kuba Imana uza rero mu kindi kiganiro nk'iki isaha izi nyene. Murakoze cyane. Naho kuba Imana uza.